Muy buenas tardes, umuhingamo amados mwiza hermanos y amigos bakundwa bene presentes data muri y ngaha los que están a través vyongeye de n'abariko internet. barakurikiranira kuri Que las satellite bendiciones de internet Cristo, el ángel del pacto, internet simigisha ya Kristo sean mareka sobre w'isezerano todos ustedes yoba kuri mwebwe y mwese sobre mí también. ibe no kuri jewe vyongeye hable directamente kandi nuestra alma, itukingurire rimwe na rimwe nos ubugingo abra las bwacu escrituras, idukingurire nos ivyanditswe abre el entendimiento idukingurire ugutahura para poder kugira ngo comprender gutyo dushobore su gutahura palabra y su programa ijambo contenido ryayo umugambi en wayo su palabra. uri mu ijambo ryayo Amén. ameni Y amén. kandi ameni Para esta ocasión, muri uyu mwanya en la misma línea de muri uno murongo pensamiento, nyene w'ivyiyumviro la actividad de la mañana del vyo mensaje vyikorane cejo de la mañana, vy'ubutumwa buhanye n'ejo tenemos el tema turafise icigwa la trayectoria de los urugendo de reyes. rw'umwami w'abami Leemos en Hebreos capítulo 7, dusome mu verso baheburayo 1 igice en c'indwi adelante, umurongo wa mbere ukabandanya verso 1 al 10, umurongo wa donde mbere dice kugeza ku San w'icumi havuga Pablo, aho pawulo mutagatifu porque atubwira este ati Melquisedec, merekisedeki rey de uyo Salem, umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri vyose ijya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka kandi ijya kabiri yitwa umwami w'i Salemu isobanurwa ngo umwami w'amahoro nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo ariko agereranwa n'umwana w'Imana kandi na ntaryo ahora ari umuherezi nuko mwiyumvire uwo muntu ingene ahambaye uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye ikigira 10 cyo mu minyago iruta iyindi kandi mu bana ba Lewi ivyagezwe bigera yuko abahawe ubuherezi batangisha abantu ikigira 10 nibo bene wabo naho bo bandurutse muri uragwa Aburahamu ariko wa wundi adaharugwa mu muryango wabo yatangishije Aburahamu ikigira 10 kandi ahezagira nyine gusezeranywa ariko ntawohakana kuworoshe adahezagirwa n'umurengeye kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa ikigira 10 ariko muri ya majambo yandi cyahawe ushingirwa intahe kwariho kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa ikigira 10 nawe yari yaratanze muri Aburahamu kuko yari akiri mu ruragwa sekuruza nawe Melkisedeki yamusanganira Imana yohezagira ubugingo bwacu ikaduhe zagize ijambo ryayo ikatwemera kurisobanukirwa ikigwa cyacu n'urugendo rw'umwami w'abami mushobora gufata ivyicaro vyanyu uyu mwami w'abami ari we avugwa muri uyu mwanya ni Melkisedeki nyene umwe yiyereka Aburahamu ari we umwami w'i Salemu kandi ni umuherezi w'Imana isumba vyose kandi niyo Mana nyene ubwayo mu mubiri wa Teofaniya ari we yiyeretse Aburahamu kandi niwe yahawe umukate na vino awuhabwe na Aburahamu nuko aramuhezagira rero mu isezerano rishasha turabona yuko wa wundi nyene yigaragaza mu isezerano rya kera ryose yiyereka abavugishwa biciye no mu bavugishwa niwe nyene umwami w'amajuru ndetse n'isi ubu rero mu isezerano rishasha yarihaye umubiri aba hagati mu ihanga ry'abaheburayo kandi ngaha turafise urugendo rw'umwami w'abami urugendo rwa Melkisedeki ariwe mwami w'abami
yihaye umubiri, yambaye umubiri igihe yiyereka Aburahamu yari mu mubiri wa teofaniya wa kimarayika, ariko ubu yari yiyeretse ihanga ry'Abaheburayo mu buryo bwa kimuntu. Igihe yambara umubiri wiwe uvukira i Betelehemu y'Iyudaya, nuko witwa Yesu uwo mubiri. Rero ngaho turashobora kubona urugendo rw'umwami w'abami. Umwami w'abami yambaye umubiri ari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi nuko gutyo akora igikorwa cy'ubucunguzi. Kuba ari Melikisedeki umwami w'abami, byongeye n'umuherezi mukuru mu ngoro yo mu ijuru, kandi we yategezwa guca ngaha ku isi mu mubiri wa kimuntu, kugira ngo hamwe n'umubiri wiwe bwite akawutanga kubw'ikimazi kizima, kugira ngo gutyo arihe ikiguzi cy'abantu bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi we yategerezwa gukora igikorwa cy'umuherezi mukuru abikoreye mu ijuru, nk'uko byongeye umuherezi mukuru Aroni nk'uko yabikora, ndetse n'abandi baherezi bakuru muri buri mwaka mu kwezi kugira indwi, ku munsi w'icumi ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, aho hakogwa impongano, aho hatangwa isuguru y'impene. Rero amaraso y'iyo suguru y'impene barayajyana mu kibanza cy'ahera cyane, kugira ngo gutyo habe ukwiyunga kw'ihanga ry'Abaheburayo ryiyunze n'Imana. Rero uwo munsi wari umunsi aho abantu bategerezwa kubabaza ubugingo bwabo, kugira ngo gutyo kuba bari baracumuye imbere y'Imana, nuko gutyo bagakora, umuherezi mukuru agakora ikimazi kubw'ibyaha, kugira ngo gutyo hashobore kuboneka imbabazi z'Imana, ngo gutyo kugira abantu bashobore kwiyunga n'Imana. Rero ibyo byose byabaye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ngaha mu isezerano rishasha, n'ishusho n'urugero y'ibyari kuzoba mu ijuru, aho umuherezi mukuru Melikisedeki yari kuzokora icyo gikorwa cyo kutuvuganira mu kibanza cy'ahera cyane mu ngoro yo mu ijuru, kandi kugira ngo gutyo ashobore kujana amaraso atunganye ariyo yari kuzokwemerwa n'Imana hariya mu kibanza cy'ahera cyane mu ngoro yo mu ijuru, kugira ngo hakogwe ukwiyunga kw'ihanga ryo mu ijuru, ihanga ry'Imana ryiyunga n'Imana. abo bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, niyo Isirayeli yo mu ijuru. Mwebwe murabibona nk'uko hakogwa, nk'uko buri mwaka hakogwa ukwiyunga kw'ihanga ry'Abaheburayo biyunga n'Imana ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, harakogwa ukwiyunga kwa Isirayeli hari kuzokogwa ukwiyunga kwa Isirayeli yo mu ijuru n'Imana. Byari kuzokogwa bikorewe hehe? Bikorewe mu ijuru, hagakogwa uko kwiyunga hari kuzokogwa icyo gikorwa cyo kutuvuganira. Rero kugeza n'ubu haracyariho uwo munsi w'impongano ari uzorangira igihe Kristo azorangiza igikorwa cyiwe cyo kutuvuganira mu ijuru. Nuko gutyo agafata igitabo kimuhesha uburenganzira, igitabo cy'Imatanije, igitabo cy'umwagazi w'intama, nuko akacugurura mu ijuru akishyuza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Nuko abo bose biyunze n'Imana biciye mu gikorwa cyo kutuvuganira kwa Kristo ku musaraba w'i Karavariyo. Kandi igihe azohaguruka ku ntebe ya Data, nta muntu n'umwe azoshobora kwiyunga n'Imana wo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Icyo gihe hazoba hamaze kurangira amahirwe ayugurutse ku munsi wa Pantegoti, kugira ngo gutyo haboneke imbabazi z'ibyaha, ngo gutyo twiyunge n'Imana. Rero ako gahe kagufiya kabaye uhereye ku munsi igihe Kristo yabambwa kugeza kino gihe cy'iherezo, aho umwanya umwe n'uyundi hazokugagwa icyo kiringo cy'Imana.
kubw'ivyo Kristo muri Luka mutagatifu igice ca 13:25 haratubwira yuko urugi ruzokugagwa umunsi umwe. Ivyo bivugwa hano mu gice ca 13 muri Luka mutagatifu. Reka turabe umurongo wa 23 hano na kane havuga ngo mushishikare guca irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba guca kuricamwo ntibabishobore. nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mupfasoni nutwugururire, niho azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Vyongeye turabona mu majambo y'inkumi z'ubwenge mu gice ca 25 muri Luka mutagatifu umurongo wa 13 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13 uko igihe inkumi z'ubwenge zinjiranye n'umukwe, mu nyuma urugi rwarugawe. Rero inkumi z'ibijuju, arizo nkumi z'ibijuju namba ntizashoboye kwinjira, nuko nyuma barakomanze ku rugi, ariko igihe cye cyamaze kubarengana. Urugi rwari rwamaze kugwa, urugi rw'imbabazi, ariko Yesu Kristo umucunguzi wacu. Rero turashobora kubona yuko umunsi umwe urugi rw'imbabazi ruzokugagwa, kandi abari hanze muri ico gihe bagumye ari hanze, bazoguma bari hanze, abari indani nabo bazokomeza kuba bari indani. Abo bari indani n'abari mu mubiri w'ibanga wa Kristo aribo bamaze kuvuka gushasha. Rero muri mpwemu yera umwami w'abami ari mw'ishengero ryiwe, yakomeje kuba ari mw'ishengero ryiwe mu gihe uja mu kindi. Kandi ngaha turashobora kubona urugendo rw'umwami w'abami kuri ino si, hagati mw'ishengero ryiwe ariko arigaragaza muri buri karere ahashikirizwa buri gihe, kandi nuko gutyo agakoresha buri gihe intumwa, kandi iyo ni intumwa ya buri gihe ariyo umwami w'abami Yesu Kristo ariwe yigaragaza mu rugendo rwiwe rwo mu gihe uja mu kindi, kugeza hageze muri kino gihe cy'iherezo, arico gihe twebwe twisanzemwo. Twabonye mu karere ka Isirayeli mu buryo bwa kimuntu, twaramubonye mu bigishwa, twabibonye muri Aziya ntoyi muri Pawulo, twabonye mu ntumwa zitanu mu Burayi, twamubonye muri Amerika ya ruguru mu ntumwa yari ifise ibihemu n'uburanga bwa Eliya, ari kategoriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo ntumwa yabaye Rev. William Branham bifuza kumwakira, ariko mu nyuma muri Amerika Latine na Karayibe niko karere aho muri kino gihe cy'iherezo umwami w'abami Yesu Kristo muri mpwemu yera azotegerezwa kugira ukwigaragaza kwiwe kwa nyuma, aho azorungika umumarayika wiwe ntumwa, ariwe azoba ari igikoresho cya Kristo umwami w'abami, ubwo kwigaragaza kwiwe kwa nyuma hagati mw'ishengero ryiwe. Kandi ni gute tuzomenya iyo ntumwa? Tuzoyimenya kuko izoba izanye intahe ijambo muri we yigaragaje. Kandi ni gute tuzomenya umwami w'abami? Tuzomumenya mu kwigaragaza kwiwe ariko arakora ibikorwa ivyo yavuze ko yari kuzokora muri kino gihe cy'iherezo. Wiravuze ko azobamenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho nyuma y'ibyabaye mu bihe, nuko we azoba ari muri yo, kandi biciye muri uwo mumarayika ntumwa azoreka aratumenyesha ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho muri kino gihe cy'iherezo. Rero turashobora kubona uburyo azomenyekana umwami w'abami mu rugendo rwiwe muri kino gihe cy'iherezo, kugeza ahageze mu gihe cy'iherezo. We azomenyekana nk'uko yamenyekanye muri buri gihe cy'ishengero, kubw'ivyo kuba kwigaragaza muri buri gihe biciye mu ntumwa ya buri gihe. We yakomeje kuba ariko agaragaza imico yiwe mu ntumwa zitandukanye. Rero muri kino gihe cy'iherezo Kristo umwami w'abami vyongeye ni uganza abaganza. Melikisedeki umwe yiyereka Aburahamu azoba ari hagati mw'ishengero ryiwe muri mpwemu yera, yihishije
yihishije kandi anihishuye mu ntumwa yiwe yo ku munsi w'iherezo, mu ntumwa yiwe ya nyuma. Rero nk'uko biri mu byanditswe, ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero mu rugendo rw'iwe twaramubonye mu gihe ujya mu kindi mu karere kaba gahwanye na buri gihe. Muri kino gihe cy'iherezo, akarere gahwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni Amerika Latine ndetse na Karayibe. Kubw'ibyo ni Amerika Latine na Karayibe ariho umwami w'abami mu rugendo rw'iwe ategerezwa kugaragara yihishije anihishuye mu mubiri wa kimuntu, mu muntu umubiri w'ibanga w'abizera, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo, intumwa y'umwami. Mu butumwa bw'umwami aho hazoba hariho umwami w'abami yigaragaje, ariko aratanga ubumenyi bw'ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ariko intumwa namba si umwami Yesu Kristo, intumwa si umwami w'abami. Umwami w'abami niwe arungika intumwa yiwe, kandi biciye mu ntumwa yiwe aho harigaragaza umwami w'abami Yesu Kristo muri mpemu yera, umukundwa, umucunguzi wacu. Dutegerezwa kumenya itandukaniro rihari hagati y'umwami w'abami ndetse n'uwumutuma n'uwatuma. Dutegerezwa gutandukanya hagati ya Yesu Kristo n'umumarayika wiwe. Umumarayika ni igikoresho cya Yesu Kristo. Rero kubw'iyo mpamvu, igihe Yohani intumwa yipfuje gusenga umumarayika mu byahishuriwe igice cya 19 umurongo w'indwi kugeza ku 10, ndetse no mu byahishuriwe umurongo wa 22 umurongo wa 5 igice cya 22 ku murongo wa 6, umumarayika aramubwiye ati niho bikore Imana aba ari usenga, kuko umumarayika niwacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi ni umwe mu bavugishwa b'Imana, umwe mu bagurano nka Yohani, umwe mu bagurano umuvugishwa. Ubu rero turabona yuko mpemu yera akora. Kristo umwami w'abami arakora, yakoze mu gihe ujya mu kindi mu rugendo rw'iwe. Yakomeje kugira buri gihe intumwa, kandi babaye abanyamahirwe abakiriye intumwa, kuko kwakira intumwa uba wakiriye Kristo umwami w'abami yihishije kandi nihishuye mu ntumwa ya buri gihe. Kubw'ibyo Kristo yaravuze ati wakira umuvugishwa mu izina ry'umuvugishwa aronka impera z'umuvugishwa, ni ukuvuga ngo aronka inyungu zose n'imigisha iba yarungikanye impamvu ziba zatumye iba yarungikanye umuvugishwa. Kubw'ibyo Kristo aravuga muri Yohani mutagatifu igice cya 13 umurongo wa 20, haravuga hati n'ukuri ndababwire, uwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Kandi Kristo yararungitse abamarayika biwe ntumwa mu gihe ujya mu kindi, kandi abakiriye intumwa ya buri gihe bakiriye Kristo agaragariye mu ntumwa ya buri gihe, kandi mu yandi majambo bakiriye data. Kandi muri kino gihe cy'iherezo kitaravuga mu byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 16 ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Rero uwo niwatumwe na Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo muri kino gihe cy'iherezo uwo mumarayika ntumwa azoba ari mu mubiri wa kimuntu hagati mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Wa wundi nyene yaha Yohani ntumwa guhishurwa ko ivyahishuriwe azoza yamba umubiri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo, nk'uko umumarayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yabaye mu ihanga ry'abaheburayo, nuko yaratanze uguhishurirwa k'ubutumwa buhwanye n'isezerano rya kera, aguha Mose ubutumwa bw'ibyagezwe. Rero nk'uko umumarayika w'uhoraho yagiye yamba umubiri hagati mu ihanga ry'abahoraho yitwa Yesu,
ubu rero marayika w'umwami yesu kirisito ari hagati mu ihanga imikino y'umwami yesu kirisito isirayeli yo mu ijuru mu mubiri wa kimuntu. kubw'ivyo ni mwa buryo nyene ubwo data ubwo ibyo data yagiriye umumarayika wiwe yesu kirisito nawe arabikora abikorera umumarayika wiwe ntumwa. haravuga ibyahishuriwe igice cya 22. reka turabe, reka dusome bwa mbere mu gice cya 2 kugira ngo gutyo tube dufise ishusho iboneka neza. umurongo wa 26 kugeza ku 28 haravuga hati, unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nkuko bamenagura inzabya z'ibumba, nkuko nanje nahawe na data, muri ubwo buryo nyene ubwo yahawe na data yakuye kwa data ububasha, yahawe na data ububasha bwo mu ijuru no ku isi. rero Kristo nawe araha uwunesha ububasha ku mahanga yose, kandi wazokwitonderera ibikorwa vya Kristo kugeza ku iherezo. uwo ni umumarayika ntumwe azoba ari hari ku munsi w'iherezo, kandi uwo niwe mushumba w'umwizigwa w'ubwenge wo mu mugani wo muri Matayo mutagatifu igice cya 24 umurongo wa 42 kugeza ku 47, aho umukozi w'umwami Yesu Kristo avuga, nuko mwamwe mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. none ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe babagaburire igihe kigeze? mwibuke Yesu yashyize mu ngoro yiwe abashumba b'umwizigirwa, abashumba b'abizigirwa aribo bamarayika biwe. hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. ndababwire yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. rero umushumba w'umwizigirwa w'ukuri azoba ariko araba ku munsi w'iherezo, niwe azoba afise amahirwe akomakomeye cyane, kuko uwo azomuha ibyiza byose. rero abandi bamarayika ntumwa nabo bazogira umugisha ukomeye cyane, kandi mu ngoma y'ikimpumbi abo bashigwe mu byiza by'umwami, aribyo bihwanye n'abo bamarayika abakozi. ariko umushumba w'umwizigirwa w'ukuri w'ubwenge wo ku munsi w'iherezo wazoba ari hejuru ya bose. rero umugisha azoba ari umugisha uhambaye. uwo mumarayika ntumwa ari umuvugishwa w'ikiringo kirekire, kandi buri gihe umuvugishwa w'ikiringo kirekire aba akomeye cyane kurusha intumwa y'igihe gitoya. rero uwo ni uwatumwe n'umukundwa umwami Yesu Kristo. rero turabe uburyo Kristo azomuhemba, uburyo Kristo azomuha ububasha ku mahanga yose, kandi azoyaragiza inkoni y'icuma, azoyamenagura nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba. ivyo ni bya bindi nyene tubwigwa mu byahishuriwe igice cya 19 umurongo
14 en adelante, donde dice, ku cumi na kane ukabandanya havuga hati celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero afite izina ryanditsweko umwami w'abami uganza abaganza. Ngaha turabona Yesu Kristo ari kumwe n'ishengero ryiwe, ingabo ziwe zo mu ijuru baje kandi baza kugira ngo akubite akoresheje inkota y'ijambo ryiwe, kugira ngo ayikubite amahanga, kugira ngo ayaragize inkoni y'icuma kandi aganishiriza vino y'uburake bw'inkazi Imana ishobora byose, kugira ngo gutyo azane umubabaro mwinshi ku kiremwa muntu. Ubu rero ku mpuzu ziwe no ku bibero vyiwe handitse hari ku izina ngo umwami w'abami n'uganza abaganza. Rero murabe aho umwami w'abami n'uganza abaganza ashika mu rugendo rwiwe. Ngaha aha arashika mu vyahishuriwe igice ca 19. Rero hagati mu ishengero ryiwe Kristo yakomeje kuba hari, umwami w'abami yishije kandi anishuriye mu ntumwa ya buri gihe, kandi muri kino gihe cy'iherezo we azoba yishije anishuye mu ntumwa yiwe hagati mu ishengero ryiwe, kandi azoba hari nka ameni w'Imana. Reka turabe ingene Reverend Branham abivuga ku rupapuro 373 mu gitabo cy'ibihe by'ishengero haravuga hati, kandi izindi ndamukanya wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Lawodikiya eke ameni ushinga intahe w'umwizigiga kandi w'ukuri, itanguriro mu byaremwe n'Imana. Namba uko iyo sisiguro y'ukuri y'umukundwa umwami umucunguzi Yesu Kristo, umwami Yesu Kristo. Ayo majambo ambwiye atuma niterera hejuru, azara mu mutima wanje mwe mu y'ukuri. Gusa nsomye Yesu namba ntiyari karatanga insiguro yiwe bwite mu guhishurirwa ko ku munsi mu gihe cya nyuma iminsi y'ubuntu iri kirarangira. we yaritegereje yarakoze ibintu byose bihwanye n'icyo gihe mbere yuko we aduhishurira imico y'igihe cya nyuma. We araduha ubwishurirwa kwa nyuma kubwami bwiwe. We ni mwiza, ararengeye. Uko ni kumwe amagize Yesu ni ameni w'Imana. Yesu ni uko ni kumwe Imana igize. Ameni bisobanura iherezo, bisobanura isezerano ribandanya, bisobanura isezerano ridahinduka, bisobanura ikimatanijwe cy'Imana. Ndifuza ko mwakwitegereza neza ubu kugira ngo gutyo ubone ikintu cy'ubwiza kandi kidakomakomeye. Wavuga yuko guhishurirwa kw'igihe cy'iherezo, guhishurirwa kwiwe igihe umunsi w'ubucunguzi uzorangira, nuko gutyo mu gahe gatoya hazoca hatangura ikimpumbi. Ubu rero mwebwe murabona uburyo guhishurirwa kw'igihe cy'iherezo kugenewe kino gihe cy'iherezo ni ameni. Rero uwo guhishurirwa tuzoba turiko turakubona imbona nkubone, kubera yuko we azokwihishura azokwisha yihishure ku munsi w'iherezo biciye mu mumarayika wiwe ntumwa. Nuko rero
kristo ameni w'imana muri mpemu yera azoba yihishije kandi anihishuriye yihishuye hagati mu ntumwa yiwe, ariko aravuga ibyo bintu byose bitekerezwa kubaho vuba, kandi azoba ari mu rugendo rwe. mubwo murabibona kuko yakomeje kuduga mu gihe ujya mu kindi, yakomeje guca mu karere ajya mu kandi karere, mu ntumwa ajya mu yindi ntumwa, kugeza muri kino gihe cy'iherezo aho aduga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. kandi nk'akarere mubwo murabibona yavuye mu buseruko mu gihugu cya Isirayeli ajya muri Aziya ntoya, niko mu nyuma ajya mu Burayi, niko mu nyuma ajya muri Amerika ya ruguru, ubu rero aza muri Amerika Latine ndetse na Karayibe. mbega ninde uwo? ninde? ni umwami w'abami, wa undi yiyereka Aburahamu amwigaragariza nka Melkisedeki. ni Yesu Kristo mu mubiri wiwe wa Teofaniya, mu mubiri wiwe wa kimarayika. muri kino gihe cy'iherezo azoba ari hagati mu rubyaro rwa cami rwa Aburahamu, kugira ngo gutyo aduhe umutsima ndetse na vino, kugira ngo gutyo atwihe wonyine ubwiwe. mu ubutumwa bwiza bwo ku munsi w'iherezo haravuga hati we azoza. reka turabe ku rupapuro hano, ku rupapuro rwa 55 na 55 na 54 haravuga hati kandi bigaragara byombi biriko biracika intege, ubutumwa n'intumwa ariko ntibibarazishinga mu kibanza runaka. sinzi ngene bizogenda, ariko jewe ndamwizigiye we azoza aje kw'ifarasi umunsi umwe. we azoza aje kw'ifarasi Kristo umwami w'abami. ndetse no ku rupapuro rwa 55 paragrafe ya 234 haravuga hati nuko rero ndahagarara arambwira uburyo bizogenda, uturi muri kino gihe cy'iherezo mwami, ingo uce kw'ifarasi y'indi ncuro. ubu rero Kristo yaje kw'ifarasi mu ntambuko ujya mu yindi, mu ntumwa ya buri gihe. rero yakomeje kuba ari kw'ifarasi hagati mu ishenga ry'iwe muri buri gihe. rero muri kino gihe cy'iherezo Kristo marayika w'isezerano azoba aje kw'ifarasi ace muri iyo nzira y'indi ncuro mu bukozi bwa Mose na Eliya. rero ubukozi bwa Yesu na Mose na Eliya buzoba buri bundi bushasha kuri ino si muri kino gihe cy'iherezo hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, bariko barigaragaza biciye mu ntumwa yiwe yo ku munsi w'iherezo. rero biciye mu ntumwa y'umwami hazoba hari ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya buriko burigaragaza. rero mu yandi majambo Kristo marayika w'isezerano umwami w'abami azoba aje kw'ifarasi bundi bushasha hagati mu kiremwa muntu ndetse no hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo aje kw'ifarasi, kandi byongeye no kwihanga ry'Abaheburayo. Vyaravuzwe yuko azosubira guca iyindi ncuro muri ayo makanda, kandi mu butumwa mu kibanza kimwe cyatoranijwe n'Imana ku rupapuro rugera 2 we aravuga Revera William Branham ngaha mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'166 n'agace k'ubutumwa kw'ivyo yavuze ku rupapuro rw'166 paragrafe 14:45 haravuga hati rero ndiko ndasaza kandi ndibaza hazoba irindi kanguro, hazoba ikindi gihe. ni ukuvuga ngo hazoba irindi kanguro nk'uko ryabaye muri buri gihe, aho Imana yarungika intumwa nuko ikazana kwikangura ko mu mpemu ikanguro, nuko gutyo
rigacika ukuri mu gihe runaka, gutyo bigashikizwa mu gihe, kugira ngo habe irindi kanguro hategerezwa kuba ikindi gihe gishasha. Rero hagategerezwa kurungikwa iyindi ntumwa ifise ubutumwa kugira ngo gutyo izane ikanguro. Jewe naribaza ati hazoba irindi kanguro ikindi gihe. Ndibuka iburengerazuba hazoja uje kw'ifarasi. Ubu rero arerekana akarere aho hazokomoka uje kw'ifarasi ni burengerazuba, kandi burengerazuba niko umugabane wa Amerika ariyo nkengera ya Amerika ya ruguru, Amerika Latine na Karayibe. Amerika ya ruguru hamaze gushitswa igihe c'ishengero c'indwi, rero gusa harasigaye Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo gutyo hagaragare uje kw'ifarasi yera, kugira ngo gutyo azane ikanguro ryo ku munsi w'iherezo. Aravuga ati burengerazuba hazoza uwuje kw'ifarasi yera, tuzokongera guca muri ayo makandi y'indi ncuro. Ivyo biratunganye vuba cyane, turiteguye. Mwebwe murabibona ni isezerano. Tuzosubira guca muri ayo makandi y'indi ncuro, amakandi inzira y'ubukozi ya Eliya ariyo yaciyemwo inshuro zine, azohaca inshuro igira gatanu ubukozi bwa Eliya, kandi ubwo n'ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu bwigaragaje. Aza aje kw'ifarasi. Burero Reverend Branham avuga mu gice kimwe, hamwe avuga ngo iburengerazuba. Burero twebwe turamaze kubona iburengerazuba, aho hategerezwa kugaragara mu kibanza runaka Kristo umwami w'abami mu gice cya nyuma cy'urugendo rwiwe hagati mu ishengero ryiwe, ariko araca mu nzira y'ubukozi ihwanye no ku munsi w'iherezo. Rero ubwo rugendo mwebwe murabibona ku rupapuro rw'ijana na 168 mu gitabo cy'imirongo, paragarafu ya 14:96 haravuga hati, kubera ko jewe umuntu ashaje nababajwe mu buzima bwanjye bwose. Kubera iki ubu nkijiji, ndizera yuko nzosubira guca muri iyo nzira y'indi ncuro. Ntegerezwa kuzana ubutumwa. Eliya wa kane mu kwigaragaza kwiwe yavuze yuko azogaruka. Rero nimba azogaruka ni mu kwigaragaza kwiwe kwa kane, kugira ngo gutyo azane ubutumwa, kandi ubwo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, cyangwa ubutumwa bw'inzamba y'iherezo, cyangwa inzamba y'Imana. Kandi mu kwigaragaza gutanu kwa Eliya ni nk'umwe mu myera y'ibiri, nk'umwe mu wundi myerayo hari kumwe n'ubundi mwerayo ariwe Mose. Ubwo ivyo baramubajije Reverend Branham nimba ari Eliya azozana ubutumwa mu Baheburayo, ariwe Eliya ari Eliya w'igihe c'indwi. Yaravuze ngo oya, kuko Eliya yazanye azozana ubutumwa bwiza ku Baheburayo, uwo n'umuvugishwa w'ikiringo kirekire. Kandi mu bukozi bwa Mose ni ubukozi bw'ikiringo kirekire. Nuko rero Eliya araca bundi bushasha mu nzira, uko no kwicamwo mu ncuro igira gatanu ari kumwe na Mose. Nuko rero we araje, Eliya aje ari kumwe n'uje kw'ifarasi yera, ariwe aje iburengerazuba, aje ari kumwe na Kristo umwami w'abami, aje Eliya kandi byongeye haje na Mose. Ubwo bukozi burigaragaza muri kino gihe cy'iherezo. Kristo umwami w'abami muri mwe muyera azoba ari hagati mu ishengero ryiwe, yije anihishuye mu ntumwa yiwe, intumwa y'umwami ariwe muri we hazoba hariko harakorekera ubukozi bwa Mose mu ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Yesu mu ncuro igira kabiri, ndetse n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro igira gatanu.
kandi gutyo estará recorriendo esta senda azoba ariko araca muri iyo nzira y'ubukozi iyindi ncuro en vez de su iglesia hagati mu ishengero ryiwe nuko mu nyuma no hagati mu ihanga ry'abaheburayo mu yandi majambo no hagati mu biremwa abantu y eso será kandi Cristo el rey uwo azoba ari kristo umwami w'abami en su mu trayectoria rugendo rwiwe llegando ariko al final de su ariko trayectoria aragera ku iherezo ry'urugendo rwiwe iburengerazuba hagati muri amerika latine na karayibe kubw'ivyo azoba afise que es el ángel intumwa y'umwami ari umumarayika w'umwami yesu kristo ariko umumarayika w'umwami yesu kristo namba si umwami yesu kristo él solamente es gusa n'igikoresho ciwe ni gusa intumwa y'ikiringo kirekire arungikwa na yesu kristo kugira ngo gutyo abe igikoresho ca yesu kristo mu rugendo rwa nyuma Cristo mu rugendo rwa nyuma rwa kristo umwami w'abami el ángel de umumarayika w'umwami yesu kristo tiene la comisión afise igikorwa cyo ku munsi w'iherezo kugira ngo yigaragaze biciye muri we el rey de reyes yigaragaza yesu kristo umwami w'abami uganza baganza rero ishengero ry'umwami yesu kristo rizoba rifise amahirwe umugisha wo kugira yesu kristo muri mwe mu yera hagati muri ryo mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka ariko aratubwira ibyo bintu byose ari byo bitegerezwa kubaho vuba kandi ariko turiko turategurwa kugira ngo tujyane na kristo mu biro vy'ubukwe bw'umagazi w'intama nyuma tumaze guhindurwa igihe tuzoba dufise umubiri mushasha kandi wahawe ubwiza niko gutyo tuzobona yesu kristo mu mubiri wiwe wahawe ubwiza kandi byongeye tuzobona n'umumarayika w'umwami yesu kristo mu mubiri mushasha uwo kristo azomuha kubera yuko twese tuzoba twamaze kugira umubiri mushasha niko gutyo tuzoshobora kubona mu buryo buboneka neza itandukaniro rihari hagati ya yesu kristo n'umumarayika wiwe kuko gutyo tuzobona yesu kristo mu mubiri we wahawe ubwiza kandi tuzobona na marayika wa yesu kristo mu mubiri we wahawe ubwiza kandi tuzobona na buri umwe wese muri twebwe mu mubiri wahawe ubwiza uwo kristo azoduha niko gutyo tuzobona abakomoka bose mu mana mu muryango w'imana bari mu mubiri wahawe ubwiza rero twabonye umugisha ukomeye cyane uhari muri kino gihe cy'iherezo ku ishengero ry'umwami yesu kristo kandi ikirenze kuri amerika latine na karayibe aho iyo irema intambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka aricyo gihe gihoraho aho yo izokora umuhamagaro wo ku munsi w'iherezo ari wo uva muri amerika latine ugakwiragira mu bindi bihugu byongeye rero abenshi mu batoranijwe bo ku munsi w'iherezo abatoranijwe b'imana bazoba bari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni ukuvuga ngo bose ariko abenshi azoba ari aba amerika latine ndetse na karayibe ngaho niho hazokwiragira ubutumwa mu bindi bihugu ijwi rirenga ry'inzamba rizokwira mu bihugu byose kugeza rishyitse no mu ihanga ry'abaheburayo kandi ibyo ni nk'uko ibyo ni nk'uko imana yabitegekanije kandi ukwiyerekana ko abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo ukwerekanwa ko abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo abo nibo bazokumva ubutumwa ubutumwa bazobwakira kandi bashigwe indani mu mubiri w'ibanga umwami yesu kristo kubera yuko kristo yaravuze ati ntama zanje zumva ijwi ryanje kandi zikankurikira kandi byongeye yaravuze tuwimana yumva ijwi ry'imana rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uhari ugenewe ishengero ry'umwami yesu kristo muri kino gihe cy'iherezo umugisha ari wo ugaragara kuri amerika latine ndetse na karayibe ni uko ugakwiragira mu bindi bihugu byongeye abantu bose
bazoba bahari bakazohindurwa. Abo bazoba bari mu gihe cy'ibirigomye imfuruka, kandi bazoba bariko barumviriza ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'Imana, ariryo jwi rya Kristo umwami w'abami, ariko arabwira ishengero ryiwe biciye mu mumarayika w'umwami, mu ntumwa y'umwami, biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariwe atumwa kugira ngo gutyo amenyekanishe ibyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko rero musobanukirwe kuno kuri, uko kuri kw'Imana. Dusobanukiwe ukuri kw'Imana, turashimira Yesu, turashimira Kristo kubwa rino higwe ryo kuba uruvyaro rw'Imana, abatoranijwe b'Imana, imfura z'Imana zanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umagazi w'intama, arivyo bisobanura yuko turi abagize umubiri w'ibanga w'umukundwa umwami Yesu Kristo, kandi mu yandi majambo turabakomoka ku Mana, abahungu n'abakobwa b'Imana. urugendo rw'umwami w'abami, icyo nicyo cyabaye icigwa cyacu muri uyu mwanya, aho twabonye ibanga rya Melikisedeki, umwami w'abami, ari we Yesu Kristo umucunguzi wacu, ariko aragendagenda mu rugendo rwiwe ava mu gihugu cya Isirayeli akagana muri Aziya ntoya, mu Burayi, muri Amerika ya ruguru, ndetse na Amerika Latine na Karayibe, nuko mu nyuma azogaruka mu buseruko, kubera yuko ubutumwa ihanga ry'Abaheburayo buzobwakira buzova mu burengero, nk'uko ubutumwa bwakiriwe n'abanyamahanga bwavuye hehe? Bwavuye mu buseruko. Ubutumwa bukuza kwa mbere kwa Kristo, ubutumwa bw'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, aribwo bucijya hino kukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana mu gikorwa ciwe cy'ubucunguzi ku musaraba Karavariyo. Rero ubutumwa ihanga ry'Abaheburayo buzokwakira azoba ari ubutumwa bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buca ijya nino kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwishyuza. Kandi igihe bo bazomwakira bazobwakira, nuko gutyo bazomenya ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, nuko gutyo bazotakamba barire nk'uko byaba ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, nuko Imana izobagirira imbabazi nk'igihugu. 144 by'Abaheburayo bazomwakira, bazoronka imbabazi z'Imana, nuko gutyo bazokuyunga n'Imana. Imana izokorana n'ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu. Nuko rero bo ibyo 144 bazoba abatoranijwe b'Imana bo ku munsi w'iherezo, aribo bazohamagarwa ndetse banegeranywe n'ubukozi bwa Mose hamwe na Eliya, hamwe bikozwe n'ubukozi bw'umumarayika ari waje afise ikidomesho cy'Imana nzima, ariko ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko burigaragariza muri we. Ubu rero twabonye ibanga ry'urugendo rw'umwami w'abami, urugendo rwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, mu kiringo cy'ubuntu, kugeza hageze kuri uko gusobekerana kw'ikiringo. Kuri jewe wabaye umugisha ukomeye cyane kuri no muhingama, niko ndabashingira intahe ku rugendo rw'umwami w'abami, kugira ngo kuwa munguza ko ubutumwa dufise bwateguwe ni ijwi twese dutegerezwa kumviriza. Kandi ikigwa nk'iki kigaragara ari ikigwa cy'isezerano, kubera yuko igihe Mose yari ngaha ku isi, benshi bibaza yuko atari Mose bategerezwa kumviriza, ariko mwebwe murabe
aroni hamwe na miriyamu canke mariya ati natwe imana yotwuvugisha. Ibyo nibyo biba ku bantu benshi bishyuza, ariko mwe muyera ntavuga, ariko mwe muyera ntiyovugira ngo natwe muri twebwe niko bamwe bazovuga, ariko hamwe niyo nubwo butumwa bw'ikiringo kirekire gusa buzoba buriko buvugirwa muri umwe gusa, ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, nkuko muri buri gihe bwavuzwe biciye mu ntumwa ya buri gihe. Intumwa ya buri gihe ibifise ubutumwa bw'igihe ciwe, kandi buba bugenewe n'urungango rwiwe. Kandi intumwa y'umwami Yesu Kristo, marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'ubuherezo nawe azoba afise ubutumwa bugenewe igihe cibuye rigomye imfuruka, bugenewe ikiringo c'ubwami, ndetse bugenewe ibiremwa abantu byose bizoba biriko biraba ku mubumbe w'isi. Nuko rero intumwa y'ikiringo, ubutumwa bw'ikiringo kirekire bukwira ikiringo cyose, kandi babugenewe ibiremwa abantu byose biba biriko biraba muri ico gihe c'ico kiringo. Nuko rero tuzoba turiko turumva kubamunguza ibanga ry'ubutumwa. Twese dutegerezwa kumviriza, twese dufise inshingano mu gihe twese tugenewe kubamwo inshingano zo kumviriza ubutumwa bw'Imana bugenewe mw'ico gihe biciye mu ntumwa iyo Imana iba yarungitse, kubera yuko uhoraho umwami nta kintu na kimwe azokora atibiye akabanga abasavyi biwe, bande abasavyi biwe abavugishwa nawe. Ni vyiza Imana bibandanya kubahezagira mwebwe mwese, Imana bibarinda. Reka duhagarikire hano, bitagenze uko twogira hava twinjira mu butumwa bwo kubamunguza, kandi ubwo nabwo nubwo kubamunguza mu nsengere cyane, kugira ngo gutyo Imana impe ibyo ntegerezwa kuvuga byose kubamunguza. Imana ibahezagire kandi ibarinde mwebwe mwese.